Ari muri quartier Asiatique commune mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho umufurege uri kwibarabara Swahili wataye inzira ubangamiye amazu y'abanyagihugu. Ubu asanzwe haba bivuga ko ayo mazi abateye ingorane ndetse n'amazu ari mu kubomoka, kandi ko n'abategetsi bashitse ariko atakinini babafashije. Ibintu kwanza manze kuvuga ku vy'imyaka yo biheze araheze nk'imyaka igera kuri 4 canke 3 irenga basi baye mike. Amazi yavuye ku kibazo cibibazo kuva batavuye gukora amapave, ari inzira zo mu kuzimu zagiye zirapfa ntibagarutse kubikora. Enje vyazitumye no amazi akaba atarashaka gutora inzira neza. Gace bituma aza gukatira no mugira arondera inzira. D'après ko twari tubizi gambere ikanebwa ava muri ville nzakanevu zaca mu kuzimu ziva muri ville zizana amazi no kwitanganyika. Mugabo mu nyuma kuva bashiriza izindi kanevu zo hejuru akaba arubaka ipave. No vyaciye bigira nko ikibazo rero. Cyane ahubwo imvura iguye niho amazi ashika mu mazu, kandi abona n'inzu zimwe byashike ko zarazi imiganga zihagaze mu mazi hagati. Twarakoresheje inama turagenda turumviza tugiye ko amahera basaba ari menshi cyane abanyagihugu babikunze. Bavuye ko bizovuye hagati y'miliyoni 40 na zindi 45 z'amarundi. Gacavuga ko abantu tuba kuri barabara burabukuntu tuza turatoza make kugira bashike kubiri. Umunyagihugu asaba abajejwe intwaro gushiramo inguvu amazi yagahabwa inzira kuko abageramiye. Twe twasaba bijeje nk'aba ubuha canke handi masosasa ko boshaka kudufasha amazi akatubira ko araduteye ikibazo cyinshi cyane. Hano ko musanze imvura itaguye no ngado hagati naho twari kuronka. Kuvaho bigeze ubu nyamame amitwe twavuga ati bofuma uruhusha tukavyikorera kuko abona ko ibintu byofuma bifata bofuma tuvyikorera. Uruhusha nago numva ngo birasaba umwanya muremure ngo ibintu byo kurinda kurondera abantu basinya batanga autorisation kubyimba. Nkuko vyemejwe n'abanyagihugu basanzwe bahaba, abategetsi batandukanye barishikiye kuraba umufurege, ariko gushika ubu kabatakira akogwa.